Jewe Evariste Ndayishimiye natowe n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'abaserukira abanyagihugu mu mugambwe Cndd-Fdd kwigenekerezo rya 2026 ndamukiza 2026 ngo ndawuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2027 ndarahiye imbere y'Imana mushobora vyose n'imbere y'abagumyabanga baserukiye abandi mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ko ntazokwigera mpemukira abanyagihugu kandi ko nzokora ibiteza imbere umugambwe n'igihugu vyongeye niyemeje kubaha no kubahiriza amategeko ngenderwako yose y'umugambwe no kugendera akarangamutima k'umugambwe.